So rap mu Burundi bro benshi sikuvuga yuko ngo utazwi ngo idafata mu gisagara oya numwe rudende gusa hari abandi baza mu nyuma 90 cause is the legend abandi novuga ni Pim respectable man after yabo na undi muntu kwe novuga mu rapera ashoboye rap vya dance kirese jewe ni washaka mahera lazima ubiri cuye ubu koresha ikinga ejo uzotwara imodoka ubu baragupinga ejo baza kuyoboka ubu niba gukunda kubera udafise itunga ejo ni warironka ndazibazo kwamenyo abo tubona pese ndagbe kubuze gukuga ndakwereka ivyo wanka ukundishe gukunda bajya wanka mubana batabizi mutambwira igisanga reka kwigira vyinshi buryo vyisi nibanga usanga nkuruta vyinshi. Yes abakunzi ba Flip GTV twongeye kubaramutsa twongeye kubahereza ikaze muri kino kiganiro abariko baradukurikira muri kano kanya twarubwira tuti big up sana murabona ni MP promoter behind camera murazi ko ari cameraman wa mbere wo muji cameraman wa mbere muri plus 257 MC Blizo abamuzi baramuzi barabona ko image zitagase so uno musi rero tubafitiye umuraperi benshi akunze kuvuga none kubera iki Flip GTV mutadoreza ba rapper kubera iki mutadoreza impano iki niki zo muri rap mugabo sikuvuga ko twabibagiye ahubwo murazi ko twe dukoresha umwanya mu kujana n'ibintu biri ku mwanya so uno musi tubafitiye umurapper yitwa Skofa ariko agiye kutuyagira vyinshi kubyerekeye ingabire yiyo cyanye impano yiwe ya rap gute mta safi bros meze neza ego meze fresh. So turabona benshi bakunze kuvuga ati mbega rap ko idakunze kuboneka cyane hano mu muji mbega abayikora komengo ntibakunze gushigikirwa mbe nawe niko bibona. So siko ndabibona gusa nimba ariko wowe ubibona ndashoboye kubifata uko mugabo kubwanje muri jewe na side nkayifata ukondi. So rap mu Burundi bro benshi sikuvuga yuko ngo utazwi ngo idafata mu gisagara oya ahubwo n'abapromoter nibo bataduhereza ijyapaho yo kutuvuza. So rap kubwanje iravuzwa uko wewe utamvugije no munsi uri mu journalist muhira cyangwa mu Burundi gwaruka baranyumviriza ya rap iravuzwa. So gato kwanza kuri freestyle kugira ngo abafans b'umuziki ndodi n'abafans ba rap nkuko benshi babisavye kugira ngo bumve ko umutumire dufise kuri Flip GTV mbe ninde impano yiwe yo bariya twagiye na freestyle ntoya kugira ngo bashobore kumenya uwo ari we. Skofa iyo nsana maji mesh mwari komvi vyomvuga ndakora nkoresha ubgang bagahunga ikibuga soho kubaza umukeng soho kano muduga bucubona pese ndagbe kubuze gukuga ndakwereka ivyo wanka ukundishe gukunda bajya wanka mubana batabizi mutambwira igisanga reka kwigira vyinshi buryo vyisi nibanga usanga nkuruta vyinshi kwishuri no bakwigisha ubutunzi umara kubyatsinda itiro rikabo mukunzi uraye ugasubira ubwenge buhindura mood wahora twengo kajinyika black loon ubwene nibo mbwiye mu bibazo ndinyishu ya udapfa bibagiye urantunga kuvyo ndakubwiye utsindisha bube no gwango desokese wibagira uteke byasineka ibindi turuhe. Yes abakunzi ba Flip GTV murumva ko ibintu bimeze neza murumva ko rap zanitse neza ni impano zikomeye sana. So Skofa nirihe banga ukoresha kugira ngo wandike rap ziri ku murongo rap zimeze neza rap ziri ku rutonde? Yo ibanga sinovuga yuko ari ibanga rya danger gusa iyo ukunda ikintu uracitaho uragisacrifice ya uburyo bwose niryo banga no babwira kandi iyo ugiye ufise ingabirano you must do it urumva nta kintu cyo kugora mu gihe usanzwe uzi yuko ikintu urondera kizokungukira ya. So urafise ibikorwa urafise indirimbo maze kwandika urafise ibikorwa amaze gushira habona kuri YouTube ko muri hari abamaze kubibona hari abatarabibona mbega ofise indirimbo zingana gute? Okay, so about my music my songs nuko fise songs zibiri imwe yitwa Urugendo iyindi yitwa Amahirwe last song meruka gusohora yeah. Abaraperi ntibakunze gukora ama clip video nk'abandi kugira ngo indirimbo zawe zibashe gushika kure nkuko abarandbist babikora nkuko n'abandi babikora mbega niko kimwebwe canke hoba hataragira ko mubikorera ko?
umwanya n'uyu bro, umwanya n'uyu twavuga yuko hatarashika, ahubwo gusa aho baja kudodora uhora usanga umuntu amaze gutahura gukora rap cyafasha gufata nka kwa kundi wabivuga yuko uri umubandi, yuko uri mburakimazi ya gusa rap bazotinda bayitahure bamenye yuko ifise kimazi muri life kandi sikure ni ubuvuba ya so mugabo benshi bakunze kuvuga ko rap ikunze gukoresha abantu kumbure badafise indero, kumbure abantu bakunze kuvuga nabi amabifu n'ibindi byinshi. Wowe rap yawe ifata gute? Uyifata nk'impano bisanzwe cyangwa uyifata nk'uko abo bandi bayifata? rap yanjye sinayifata nk'uko undi muntu ayifata, kuko ubuzima bw'umuntu wewe nyine abo control. So rap yiwanje bro, kwanza icyambere bashaka kwandika kuruta abandisi bantanguriye imbere ranahura, kandi nandika ibintu bikora abantu ku mutima, ku buryo ndirimze ikintu n'umumama cyangwa umupapa cyangwa umuntu asanzwe nyine avuga ujya mu rapere vraiment aririmba bon, simba shaka ibintu byo kudisingana byo gufakana, oya system yiwanje. Twagiye kwanza kuko nta murape numwe agira yandika muga ntashyiremwo freestyle zo kudisinga. Dufate nka B-Face n'umurapero ashaka ko duhereza freestyle umudisinga kidogo ko kungene ameze, urabona ko abaraperi n'abantu bashaka gutanga freestyle guhera hasi gushika hejuru ya twagiye gatoya. Okay, so let me give you a freestyle. Okay, let me give you a freestyle. Say, Scofa the green, yeah. Uri mosi na mabduka ngumva abantu bavuga bitavugwa ngo Scofa uri hehe kumbona B-Face yafashike B-Face no mubono kuko ivyakora byose ni dictator. Sindamutuka ndamufana kuko amaze kwandika izina imbere yanje yeah. Bakunzi ba Free GTV mumba ko impano zikaze, impano zirarenze sana. Scofa, mbega hano mu Burundi nabaye baraperi wemera sana gusumba abandi? Abaraperi nemera uwa mbere numwe rudende, gusa hari abandi baza mu nyuma 90 cause is the legend. Abandi novuga ni Pim, respectable man. After yabo na undi muntu kene uvuga umuraperi ashoboye rap vyadanje kirese jewe. Umva wewe none kubera iki wemera abo bandi? Ni kubera ko ari aba legend cyane ni kubera ko bagusumba bakuruta kwandika nyene rap nkuko amategeko abivuga cyane nkuko abandi bantu baba babibona? Ntibasomvya kwandika, ahubwo basumba rijya zina bamaze kwandika kuva na kera, nta kindi. Umva nta kindi kintu bagusumba, ni izina gusa bamaze kwandika. So hano mu Burundi hagezweho challenge ya Kingorongoro aherutse gusohora njenje nimba maze kuyumva. So yaramaze gutanga beat, yaramaze gutanga instrumental ku bantu bakora ama rap, ariko challenge yo ntiturayibona. Mbega ni kuki wowe warayigaye cyane woba ukeneye gukorera ku bintu biri hejuru y'ibyo gusumba? Okay, iyo mu gihe wewe nyene wishize hasi nuzokwitege yuko hazoza undi muntu agukura hasi agutwara hejuru. No, niwe wenyene wihakaje agaciro bro. So challenge narayibonye, gusa ni kwa kundi urashobora no kwikora ugasanga na power baguhaye bro. Yaba ku ma radio, yaba ku vyama TV online, yaba hehe uko uri mu underground ranahura. Gusa challenge wait and see ejo shange hirya yejo urashoboye kwibona nayikoze na jewe. Yes, hano mu Burundi turafise Ovadu, turafise za Rockstone Kingdom mugabo n'abandi benshi. Mbega kuki utifuza kuja mu mugwi nk'abandi ukore nk'abandi? Okay, abarundi no bayamaze ngo owari hamwe baragira ico bifashije kuruta ujya mu nabari wenyene uranahura, kongera bakavuga ngo utunyege twinshi tuyagira kwigofu, kongera akavuga ngo tunyegere twinshi nitwemba. Wacumvise utunyegere twinshi tutemba nakaye kamaro ko kuja muri team. Okay, so ayo matimu wambwiye yose nayatahuye. Don't forget yuko jewe muri 2019 nakoze cypher muri Overdue bro.
narayikoze kweri saifa iragenda fresh muga nyene okay ujya mu manager wabo ntiyashase kutwereka ikintu kutwereka fitire yacu yaguma twereka ibintu biri hafi nyene bica bisaba yuko manager wabo ninde kugira ngo abantu bashobore kumumenya ko mure hari abantu batamuzi muri kano kanya. Okay, I don't say yuko ari manager gusa ukuntu ndabibona ingene afata team ndefasha kuko okay ni wafasha team no tete yeah it's not okay. None warashoboye kugenda ugahiganwa nk'abandi ugakora ama freestyle ugakora mbega ni kuki icyo witwa ko wari ugiye gukora utigeze ugishikako? Icyo nari ngiye gukora nigeze nshikako ni byinshi si kimwe cyangwa bibiri gusa icyo novuga nuko nari sanzwe nzi yuko ibyo ngiye kuronderayo ngiye kurondera icambere success but nayo naronse. Ikindi nuko nashaka yuko abantu bose urunganwe gose rumenya biciye kuri bo muga ivyo byose umengo vyabaye imfagusa but nubu baracakeneye yuko nosubirayo gukora muga ni ibintu bikiri mu migambi. So gato kwanda tukubaze ikibazo cy'ubwenge rap yoba yaje mu mwaka wa ryari? Okay, rap kweri aho ni umfashe gusa ni ma 1980 niko noyifata uko kubwanje bivanye nige namenye rap uko sinshoboye kumenya ibintu bro byose byakahise. Oya dufatiye ku kintu kimwe wowe uri mu rapper siko uri mu rapper kandi uramaze kwandika freestyle nyinshi kandi uracyaduhonja kwanza mugabo urazi ko kugira ngo umuntu aje mu kintu urasaba ko ukimenya cyane basi rap yoba yabaye découvrir nande nindi yoba yarayicrée basi créateur. Okay, creator wa rap naho waza umwana moto ndibaze ko yo mu kwishora ni Tupac Shakur muga tubiravye fresh aho rap yavuye usanga ifise indi source atari ya Tupac Shakur yavuye muri aba bantu ba immigration umva life mbi twaciye mutag life yo muri Africa niyo rap yo bayavuye urumva Tupac rero niyo yacivumirako niyo mpamvu twese dufata ko ari Tupac Tupac afise style yiwe yakoze arakrea wenye nubwiwe arabanza arakora mwajya ama old school yiwe arakora araduza mugabo no munsi turafise ama new school turafise ama trap benshi bakora ku ma trap n'andi menshi mbega mwebwe hagati y'izo style zibiri ama old school n'ama new school nizihe ziborohera gusoma izindi? Bro, music is my life. R&B is my son. Hama rap vuga rap ni my wife. Uraza umugore wiwawe bro umukorera icyo ushaka uravyitahura. Rero jewe rap ushaka uzane muri trap my emotion beat cyangwa old school vyose genda manuka gusa iyo nama nubaha everyday ifisa kamaro ni old school igiya Tupac Shakur. So old school mugabo Tupac Shakur yayikoresha mu gutanga message bazi ko igihe barimwo cyari gihe kitoroshe igihe cy'aba black uribuka ko aba black batafatwa neza mugabo sinzi ko ariyo siguro mwebwe rap mwamuyihereza hano mu Burundi ku muntu azi cyo ariko arakora niyo siguro niyo siguro kuko mu gihe cyo kinatari wagitanguje wayo uza kugihindura kandi atakosa gitohemo niyo siguro kandi naho byorohera mu rapera azi kwandika kuvuga ibintu vya live ariko ugiye mu bintu vya trap usanga uririmba kujya nyene vya ba Migos ibintu bigenda ukuntu ugasanga nta n'impanuro irimwo kubera ubukeneye gusa vibes abantu bose bagufana mugatu style ya Tupac ewana salute kabisa. Yes, gatoyi kwanza kuri freestyle y'indirimbo heruka gusohora uduhe freestyle gatoya hari abantu benshi bakeneye kumenya neza na neza Scofa uwariwe ibikorwa vyiwe mbega Scofa yoba afise ibikorwa bingana gute kuko hari aba rapper usanga ari aba rapper mu ugasanga umwanya wo kwandika umwanya wo kwandika ama freestyle ntawo bafise twagiye gato. Okay, let's go. I'm here on the way.
ni kuko imbwenge bwinshi wuzuye mu mubabaro abatuzi nka bose bibakira abana babo bakitaho ubutunzi kurusha nuko babaho hari uwize ubuvuza avuze n'ijana ku munsi birateye isoni kwicara ahantu udafise icyo umaze yebukukira keng bongere maze wibaze uhabwa icyo urondera ntuhabwa icyo wifuza niba washaka amahera lazima ubiri icuye ubu ukoresha ikinga ejo uzotwara imodoka ubu baragupinga ejo baza kuyoboka ubu niba gukunda kubera udafise itunga ejo ni warironka ndazibazo kwamenya nyuma umuryango utaruzi niba vyayicamamare twafanje ku magenda by'ukuri nuzuye power cyukweli minipo sauce shangana shulaya na mwili upo Afrika yeah. bakunzi ba Flip GTV murumva ko impano zirenze impano zirakaze mbega iyo song yawe wavuze ko ari amahigwe none kuki wafashe amahigwe kuki wahisemo iyo title kuyita amahigwe iyo song? Okay, bira question nje kuyita iyo title ni kubera ari ikintu ushoboye kubwira umuntu ino munsi wakimubwira umaze kumubwira iryo jambo yuko ejo azuba afise amahirwe kuruta afise no munsi kimuryohera gusomba kandi amahirwe ni jambo rihumuriza buri umwe wese ya mugabo tukibukanye ko amahirwe atarayo ku bantu bose urazi ko urashobora kuba wewe nanje nkabaje mugani tugira amahirwe amwe none kuki wavuze ko amahirwe mugurazi ko atari abantu bose bagira amahirwe? Yes, Skofa tuvuye mu mwaka uheze wa 2021 tuje mu mwaka wa 2022 uyu mwaka uplanifya gukora iki nibihe bikorwa office? Muri uyu mwaka kweri sinshoboye kubesha bro ngo yuko mfise ibikorwa byinshi oyaha gusa nifuza gushika naho ubwenge bwanje butashitse mu kwiyumvira niho hantu ndiko ndatargeting mu gihe noronka abantu bo hafi wanje bamfata ukuboko tukajana handi ya muri kariyeri yawe yo muziki nabaye abantu bamaze kugufasha cyane mu bikorwa byawe bakagusapotinga ukabona ko bagufasha ukuboko kugira ngo ushikaho ushitse ubuye? I can say nobody bro but I don't forget my G's no vraiment yarakoze ikintu cy'akamaro kuko first je ninjira studio niwe yabigize niwe yabikoze mva byaciwe yewe mba niwe yashizemo kuboko kugira nyene ya gusa yari ya safe mbwa yarashizemo kuboko kuko hakozwe notes nyinshi so second nuko ubwa kabiri bro naraswagulinze gute sinagiye gutora amakara cyangwa ngo nje kwimba ikintu ngo kugira nore ico kindi kintu oya nagize ya sacrifice ndakubwira phone yiwanje bro nakoresha niyo nabanje kudandaza mugira nsohora beat yanje y'ubwa mbere ndi jenyene myself yeah. So bakunze murumva ko ibikorwa bitoroshye ibikorwa by'umuziki benshi bakunze kuvuga ngo ibikorwa by'umuziki biroroshye ibikorwa by'umuziki ahubwo abaririmbyi ni bari binebwe murumva ko harimo struggle nyinshi struggle zirenze cyane kugira ngo abaririmbyi bashobore gukora umuziki wabo ubashikire ufise akanovera maze Flip nayo ikawufata ikawuyungurura kugira ngo ubushikane ku yindi ntambwe. So Skofa none abandi baririmbye barabakora ama album barabakora ama EP mbega wewe ivyo bintu ntavyo uri kurabona ko tuzi ari byo bintu bigezweho? Bro ibintu byose bigezweho iyo bikoze wosanga bagutaye mu mpanga gusa kubwanje nakubwiye yuko I believe in myself bro so ikintu no kubwira gusa chabora album cyangwa EP ibintu byoroshe mu gihe harimo finance harimo ikintu cy'inoti narabiteguye n'ibintu je nateguye kenshi muga harabona gerageza kubibwira bakamfata nk'ibisanzwe mu kuntu nyene bafata talent ya rap muga mu gihe noronka umuntu abimfashamo ndashoboye gukora EP sinshobora kuvuga album oya EP muga EP yozitwika kweri buja yose simvuze international buja mva Burundi yose kazitwika yana EP y'amateka ya urumva ufise ibikorwa nyene bidasanzwe uri kurategura mugabo ibikorwa ni byinshi. Skofa reka tugushimire turabona ko amazi yazinutse ageze kure kandi Flip GTV iriteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo umuziki w'u Burundi ushike ku bindi ntambwe. Nirihe jambo ubwira abafanzi b'umuziki ndunde n'abafanzi b'umudiho wa rap? Okay, kino babwira first no kusupportinga
bakamfata ukuboko bakabona yuko nagenda umwana mu bandi nkuko bafasha abo bandi narinze kuvuga bose ngo nabadondagure. Okay, ikindi naco ama social media abarundi dufise ingorane ugura MB za Facebook WhatsApp ariko nushoboye kugura MB za YouTube why ugasangura nazifise ugiye kuraba Davido ugiye kuraba Sakozi Wizkid ukanuka kuraba Scofa bro. Guys ndakeneye yuko mukurikirana YouTube yiwanje nitwa Scofa G4L wanditse Scofa gusoconora subscribe hama n'amaviews abe menshi no gushenga mu ba friends bawe. Ikindi no hereza ko nuko tutoguma kuri YouTube cyane ahubwo twogenda hose Spotify Deezer IG Boom Player zose twashikako hose ndahari ni Scofa yeah. Turiko turabasezera turiko turabifuriza umwaka mushasha. Murabona ko tutanuguranye ibikorwa vyinshi, ibikorwa bimeze neza. Shishikara mukunda ibikorwa bya Free GTV, mugire like, mugire share, mugire subscribe kuri YouTube kugira ngo ibintu bibashikire bimeze neza. Ciao ciao.